ndumva umujinya wa danje kwa mani je ndakunda kwisukiye abantu benshi bibaza ko baravye ruku yanje n'umu player boy ndumuntu afata ibintu zikomeze basi je nshavura gose basi ni ikihe kintu gishasha kizoboneka mu iyo ndirimbo kitabonetse mu ndirimbo iherutse harimo urushuga daddy nayo uwo muntu urumva yituye afise ubushuga daddy ya yikondije yo je mfise inzozi z'ibisazi gote nkizi kuburyo uzobona par exemple Rolls Royce car imodoka ya Rolls Royce iki hajya uvuga ati jya ni Tiger tijya company iri hajya ikora izi impuzu ya zijya bisi ajya ama agence ari hajya nayo shambye we kubera iki ubu unye abanyakayanza benshi arabaririmbye kandi abaririmbyi benshi bava mu Kayanza n'abanyakayanza ni kubera iki asheko icambere cyo tuvukana amashuri 6 ico kintu nacumvise kandi n'ubu sinatahura icari tuvuga tuzi ubwenge bwinshi abanyakayanza gute uravyumva twe hari kuboro uruvyumva ariko ntitwivukanira impano kweri kenshi aho cuvuga ngo none ngo abandi ntazibavuka ahubwo abandi nyene twe turavukana impano là où Jumbo rifashe bane. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Kuruhande rwanje meze neza cyane nabo turi kumwe nibaza ko bameze neza. Turi mu kiganiro Let's Vibe na Ange Kesigira neza kuri Wagos TV. Tubibutsa ko batarakora subscribe ni Wagos TV ku ma platform yose. Nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'umuririmbyi abenshi basanzwe bazi n'abatamuzi ndibaza muri iki kiganiro baza kumumenya. Tubanze tumuhe karibu muri Wagos TV turakwakiriye. Murakoze cyane. Urashaka kutwidondora ku batakuzi je ndakuzi ariko ku batakuzi urashaka kubabwira ati kubidondora nyene bakakumenya. Oh, okay. So ndaramukije abakunzi ba Wagos TV. Nkongera nkagira okay je nitwa amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Nahayo Liotel. Okay. Niyo Silatel. Umuziki ukaba Tiger Champion canke the champion. Nkaba ndi Umunyakayanza. Nkaba nje vuba gukora umuziki ne Bujumbura. Iryo zina wahawe n'umuziki ryo baryaje gute ryatewe n'ikintu wagiyise canke n'abandi bantu bari kwisi? Mbo icambere cyo je ndakunda gutsinda kweri. Niyo hamwe nkunda ro champion. Kuva mu buto bwanje je nahoze nkora photoshoot. Okay. Nahoze nkora photoshoot kuva kera nakunda kuboneka imbere. Nsinde ibintu byanje bise neza. Niyo mpamvu niyise rero champion. Nta muntu Tiger. Tiger ni igikoko gikomeye. Ni umva iryo zina ryose no wagiye. Ni jewe. Okay. Impano yawe kuririmba wayimenye ryari canke yatanguye kuva ryari? Impano. Okay, novuga yuko je ntanguye vuba. Ntanguye 2020 gusa cyanda igaragaza 2023. Uwo munsi nako n'umujama yitwa Kem. Umugenzi wanje wo mukanza nyene nawe muririmbye. Twakunda guhana na freestyle kenshi akumva ndabizi kweli. Kenshi nkamurapira je nararapa. Nkarapa. Mubya acambwira ati bro twingiye stu urafise impano. Uriko urayicarika. Rero raba uze tubibyaza umusaruro. Je nakora shoot acamvuga ati okay shoot nibi birajana. Ndeka nje kugerageza ndabe. Ndagerageza indimbo ya mbere ndayisohora nyene 2023 yitwa Mexico. Bagenda nayira niyo ndimbo yanje ya mbere. Ni ikihe kintu cakugoye ugitangura kuvuga ati reka ntangure kuririmba canke kantangure gusohora indirimbo ni ikihe kintu cakugoye? Challenge nyinshi nawe n'ibibazo byinshi kweli. Gusa bitari grave. Nawe uzomva ngo none ngo uhevye ngo shooting ugiye kuririmba. Nk'ivyo nk'uzobishobera. Mugani wabara. Ntugati man je nzobishobora kweli bakaguca intege. Bakaguca intege ibintu byinshi aho bwamajama menshi uri kuri pasa muremure.
ya nivyo bintu nizo challenge ndavuga zangoye kweli. Ya ba kuri indirimbo uririmba ni wowe uba waziyandikiye canke barakwandikira? indirimbo ndirimba zose ya hari izo twandikirana n'abagenzi izindi nkaziyandikira. Izo uba wiyandikiye ukurahe inspiration nk'ubu ukavuga ati reka nandike ku bijanye n'ibi canke ibijanye n'ibi, ukurahe inspiration ivana na mood ndimwe ako kanya. Harigihe mba ndi muri mood mbi ubundi broken bampevye uca wandika indirimbo ijanye n'ivyo nyene. Gishavu ryinshi n'amajambo simenye yavuye canke naborewe. Gusa je sinkunda kuborerwa kweli nta n'inzoga nkwe. Jane basi ndi muri modern vibe. Navuga ati reka nkore piano imeze uko. Nokora piano imeze uko nubwo ntarayikora. Yabivana na mood nyene. Kugira wandike urumva inspiration bivana na mood uburimwo muri ico gihe. Ba tugiye ku ndirimbo yawe nshasha. Abenshi dusanzwe tuzi mwakoranye na Idris Boy. No ba iyo ndirimbo twabonye ko iryoshe nyene cane. Mwarayiyandikiye canke barabandikiye? Irya twarayiyandikiye twarafatanije mbo indirimbo nije nazanye suje hanyene yo nyene ndazana verses ndamupropose Idris. Irya Idris Boy hayo nundi mobile mutamenya harya yaririmbye oya yadufashe mu irya chorus nta niyuzi irya chorus bo ba irya ndirimbo basi irya kora iri hejuru hayo nundi mobile twayandikisha niwe yadufashije nawe nyene yararirimbye none ya oya hariko nasi muri studio barimba amajwi menshi. Gusa yaduhaye ide y'amajambo amwe twoshiramo. Nk'irya avuga ati tu es la raison pour laquelle je souris. Okay, kaya gakora sikose. Ba mwayanditse mwisunzi kimwebwe mwashatse kwisunga iki mwashatse gutanga ihe message? Message je ndi umuntu ari romantique kweli. Sukiyemera. Umu ex wanje wacha bibona ndaze karanda. Je ndi romantique hasijya ndimba uri kurayumva urumva ko ariyo gutaka umukobwa mwiza ubwiza afise. Ukuntu ateye. Basa amajambo aryoheye. Ofo damonke. Yeah. So inspiration ukuntu yaje nayo muri modi y'urukundo kweli. Nari numva ashaka gupropose nubwo banse. Umva washatse kuyitanga kuri uwo mukobwa wakurara. Yego nawe nyo mukobwa nyene namukunda namukunda. Navuga ati kasi ndirimba indirimbo. Ndajana kwa Idris je ndajana verse yanje ndavuga ati bro umviriza nawe woshiramo. Idris nawe ari talented. Cyashiramo. Tugiye muri studio indimbi irahinduka. Uwo muhungu yitwa Bonal. Shout out to him ndazaza kubibona. Yitwa Bonal aka Bobo. Umwana mwiza yadufashije ijya ndirimbo ibintu byinshi. Ya uwo mukobwa washatse kuyiririmbira. Yaba yarayumvise cyangwa waramugiye ati iyi ndirimbo yari yateguriwe wewe? No wari wewe wese nawe burya usanga ari oya kuko wavuze ati basi nakuye inspiration ku muntu nariko ndadraga mu ico gihe. Oya sinamudraga gusa namuraba ngase nka ubwiza bwiwe nkana ati no. Ako warabimubwiye ati indirimbo irakwerekeye kandi ndanagukunda. Yavyifashe mwo gute wice? Ntavyemeye avuga ngo waririmbye murabeze. Tukiri ngaho nyene abenshi bakunda kuvuga ati abantu babaririmbye usanga basiba bakunda abakobwa benshi nabo baja kudiraga umuntu aravuga ati wowe nturi serieux usanga ivyonye uko uravuga ubibwira n'abandi. Mwico gihe wo vyakira gute? Ndumva umujinya wa danje. Kwa manager ndakunda kwesukiye. Abantu benshi bibaza ko baravye ruku yanje no mu player boy ndumuntu afata ibintu. Zikomeze. Basi je nshavura gose. Ndashavura fu. Uragerageza kumusigura. Gusa ndamwiyumvisha. Mbonye rero ateka bitahura. Chamani kajavuga ati okay. Nakundi gutabitahuye. Samigundi ndayimutura. Ucurandera ubundi ugashimutura. Ubu warayituye ubundi ku wa mbere ya. Ubu ndacarindiriye. Uracarindiriye uzoyitura.
ugerageje kuraba umuziki wo mu Burundi n'umuziki wo mu bindi bihugu ni kihe kintu ubona gitandukanye? Harimo itandukaniro rinini kweri. Good. Itandukaniro ririmo kubera ko mu Burundi wasi okay nukugira ni respect kwanza. Hayo respect hari imico y'ikirundi. For example umuziki wo muri Tanzania cyangwa muri Niyo hari hasi amarimite twe turacari ku muco turacibanda ku mico kandi ni navyo vyiza kandi gusa ari Nigeria usanga abanyamuziki yani liberty ari nka yose agira ati giriki ukunuku twe natwe ugasanga tiko hari hantu tutarenga ku mico hari limite tutarenga ikindi naco aba producers nyene ivyuma ntibiba bingana iki ni byinshi nyene baturusha tu gusa natwe ko biragenda neza. Bon turabona ko umwaka uri mu guhera deja twamaze guheza mu wace y'umwaka twitege iyindi ndirimbo muri umwaka canke twitegeye umwaka ukurikira muri umwaka ni basi nizihe strategie ukoresha kugira indirimbo iherutse iyikurikira izobe irenze kurusha iyiherutse? Ashubona kwengeye kuba ni indimbo yo kubabara yoye kubabara kubera narayimutuye wa wundi ntayumvise urigomba rero umuturi yo kubabara narabaye umuntu indirimbo zose zimyerekeza wenyene basi ni ikihe kintu gishasha kizoboneka mu iyo ndirimbo kitabonetse mu ndirimbo iherutse? harimo urushuga daddy Nayitso uwo muntu urumvuyituye afise ubushuga daddy yikundiye amahera uramenesheje ibanga oya sitakuberesheje ibanga ni ibintu bisaba kandi ibintu dusanzwe tumenyereye arezi nanakiwe ni ibintu dusanzwe tumenyereye niyihe basi vision ufise ku muziki wawe ukavuga ati je shaka kugera aha muri future ati shaka kugera aha? je mfise inzozi z'ibisazi gote nkizi kuburyo uzobona par exemple Rolls Royce car imodoka ya Rolls Royce iki hajya uvuga ati ni Tiger tijya company iri hajya ikora izi impuzu zijya bisi ajya ama agence ari hajya na ya Champion inzozi z'ibisazi bivyavuye mu muziki byavuye mu muziki gusa yaho nyine. Hari abantu bavuga bati inzu umuziki wa social media nihemba cyane udakoze n'ibindi basi biri impande y'umuziki apara kuvuga ngo ukora umuziki wonyene wowe bivuga kwiki? Ibyo nivyo kweri ibyo nivyo social media niho guhemba yonyene. Hari n'abandi bavuga ati ngo irahemba cyane gusa sinibaza ko ari mu Burundi. Aha naho si mu Burundi aho kubera ko mu Burundi kweri udagikoranye n'ibindi bintu wopfa ugwaho usanga bigoye basi amahero yaronka uteba gose kandi bisaba guhoza ko gudacika intege gumukora. Iyo uri kurakora clip y'indirimbo nko mu ndirimbo iherutse nk'ubu iyo uba uri en couple mujya mukobwa aba yabaye mu kwindi video muri rya ndirimbo nk'umuntu bamukundanye nashobora kuvyibaza ko ibindi ati ibinyagiye usanga bibandanya nkuko abandi benshi bavyiyumvira ati ari nk'umukobwa ari mu ndirimbo rero usanga hari ibindi bibandanya biri inyuma ya kamera twe tutabona. Ntibirenga hajya kwera ujya tuba twahujwe na icyambere tuba twahujwe n'akazi ndamupea akaza kunkorera ibyo nshaka uravyumva nta bindi birenga hajya tuba twahuje n'akazi gaheze fresh amahera yawe ngaya ibi nibi twende nk'ubusanzwe uri en couple uwo mukundanye nyene ntabibone neza na atabibonye neza ntaba nkundira akazi kuko abanyankiye akazi arashobora kuvuga ati nkuko naje mpora ndavyumva ku bandi ati n'ubundi bajya abakobwa baba kwindi video usanga mu nyuma hari ibindi bibandanya ibiye je niko ndavyumva gose n'ububeshi bijya mu mwahujwe n'akazi mwahujwe n'akazi gose n'akazi konyene mu bato nimwe mu bironderera canke uramurondera wowe urabiki kugira uvuga ati uwo mukobwa yoja mu ndirimbo yawe cambere n'ubwiza kweri
ubwiza experience afise mwako kazi ya byonyine nivyo uragusa shaje hakuru iwanje ndaraba ukuntu ateye vraiment no na experience asanzwe akora mwako kazi bari umusanga afise experience man biragoye nyene gutahura kuko sayene umwe arabana n'akazi kiwe umwe arabana n'akazi kiwe banizihe impanuro woha abaririmbyi b'abarundi uzotuma basi umuziki w'Uburundi utera imbere? Impanuro ni ugukora cyane icyambere basenge basenge bakore cyane bisonzeshe no kwisonzesha ni bien ukabisengera ukisonzesha ikindi babe pasi mu kirundi niyo bavuga ngo inkono ihira igihe ihira igihe ibintu bizogenda neza bizogenda neza mu baririmbyi yaba ababarundi canke abo mu bindi bihugu nuhe muririmbyi wa akwenspira cyane ukavuga ati uwo je ndamwemera mu Burundi canke hanze? Dutangure mu Burundi. Mu Burundi mu Burundi ndibaza uwo mbona agerageza anyinspira jewe drama kubera iki drama drama ati basi umva none umuntu akwenspira nyene basi mba nkunda the way aririmbamwo navyumva basi ibintu ukuntu abikora kwiwe navyumva uburyo abikoramo nanje biranyinspira niko mbashaka gukora hama hanze y'igihugu Urashobora ati jewe n'indirimbo zose muri playlist yanje arizo zirimwo nyinshi hanze y'igihugu kwa ngora gabasha hanze y'igihugu ntaho hari kubera nta muntu ushobora kuvuga ati uwo muntu aririmba neza indirimbo ziwe ndazikunda ntaho hari kubera ntaho hari hanze y'igihugu ndiko ndabitahura nyene umve none ko mu Burundi babitahuye ko ndamufise hanze mu Burundi ahubwo hanze y'igihugu nyene niho wari kuronka uvuga uvuga ati je nshaka muri fito zo ameze nk'uyu wambajije ngo umuntu akwenspira ariko hari none wambona ashaka kwenspira avuga ati umuntu aririmba neza basi hanze y'igihugu ndibaza nuko yapfuye inspire Jackson nawe kubera iki Jackson ni uburyo yakora ibintu vyiyo natari umutwitsi gute Jackson none no bizina rya Jackson nturizi gusa ni benshi bumva baba bazwi si we wenyine abazwi amateka yakoze ujya n'inda zoyakora hari umuntu aramusubira urazibinjana biheze urazibihe biheze wawe ni igiki we yakoze cyane cyatumye uvuga ati je nanje nkeneye kumera yahambwe mu kwezi nane cyane nzahambwe mu kwezi nivyo ushaka sinibaza mu Burundi vyoba sawa bizoba izina rya Yesu asha 100% nyene wowe waza ngo ninzozi zibisaza ivyo bizoba neje ko ariyo target yanje Jackson yakoze amateka hari koraboba uri basukene nk'umuririmbyi w'abarundi nuhe muntu bakubwiye ati umuntu wose aba korabo nuhe wose aba korabo mu Barundi mu Burundi no sawa B-Face no kubera iki wose aba B-Face B-Face kubera iki B-Face ko ari uwiwanyu ko ari Umakayanza oya kandi ndabisiga ikibazo kubera iki ubu unye abanyakayanza benshi arabaririmbyi kandi abaririmbyi benshi bava mu Kayanza n'abanyakayanza ni kubera iki
Ashiko icambere cyo tuvukana amashuri 6. ico kintu nacyumvise kandi n'ubu sinatahura ico ari cyo. Tuvuga tuzi ubwenge bwinshi. Abanyakayanza. Gute? Uravyumva? Twe hari kuboro uruvyumva. Ariko ntitwivukanira impano kweri kenshi. Aho cuvuga ngo none ngo abandi ntazibavuka. Ahubwo abandi nyene oya twe turavukana impano. Ra Bujumbura ifashe bane. birateye n'ubwoba ngene abaririmbyi benshi asigaye ari Abanyakayanza. Nibo gusa. N'abantu benshi basaye ko baraza benshi n'Abanyakayanza. Abanyakayanza. Niyo mpamvu nakubwiye ati Bifes none ukakorabo. Kubera ari Umunyakayanza. Nta wundi Munyakayanza bose bakorabo. Korabo. Nta wundi kweri. Abari Bifes nta wundi. Bifes ni bwa mbere. Nubu nyimba uze kumutaginga. Avyumviriza zogi. Bifes amaye korabo. Ni bon. Ba à part y'umuziki. Niki kindi ukunda gukora? Apa y'umuziki. Ndakunda sport. Ukunda sport yi? Yo kwiruka, basket. Ba mu gihe atana kimwe basi nk'ubu uri mu mwanya wo kuruhuka niki kintu uhora ukora? Ukunda gukora? Nduhutse. Kenshi ndasoma igitabo. Urakunda gusoma igitabo? Gusa rero mengo umuziki no gusoma ibitabo ibintu bijana. Birajana. Cero mvumeko ntibijana. Rega amajambo ava mu bitabo nyine. Mwarasomye ibitabo nk'ajya amajambo muhora muririmba nyene mu ndirimbo. Hari umuririmbyi nigeze kubibaza. Ati gusa nayo Jane Box para mukiganira ndabaza ati none ajya bajaho hano numva muvuga mu ndirimbo muri en couple murayabwira abashari ba jeho rero abona campindura ijwi urayavuga urano kundi ko ndavuga cinza n'ujwi runini ruri base sheri yambwiye ati navyo je ndabikubwira fo gusa nuko mwatwishizemo nabi nyene naje ndavyumvira ati ajya amajambo yose bavuga sinibaza ko abakobwa baba bakundanye bayababwiye neza ahubwo hagiye uvuga yarenza ajya kubera namwe muri kumwe live ko amajambo azari menshi. Wowe mu ndirimbo zawe ni ihe suje uzi basi akenshi uririmba ku bijanye n'urukundo uririmba ku bijanye n'ubuzima busanzwe uririmba ku bijanye n'ibiki kenshi nkunda kwemba ibijanye n'urukundo kweri ukunda ivyo nawubwiye je ndakunda ndi romantique niyo mpamvu turirimba gusa uburengere mbe broken uba uririmba yo kuba yo kuvuga yitege go kweri ega twitege indiri vuba nta mezi menshi asigaye. Ba muri iki gihe woba ufise management canke abagufasha mu bikorwa vyawe? Management mbo mfise abamfasha. Ndafise abamfasha ni nka team baramfasha tugafashanya twese. Numu brother. Numu big bro. I hose much respect for him. Na ndafise mbo nje ndafise team nini fasha. Yitwa Pasi. Yitwa Pasi. Nundi yitwa Hervé. Yitwa gute? Hervé Floria. Okay. Ndumva bimeze neza. Hama mu guheraheza ni kihe kintu twokwitega mu ndirimbo zawe? Ni kihe kintu hasi kizogutandukanya n'abandi baririmbyi twokwitega? Urabona ikintu bagiye kwitega ubu cyabitega indirimbo kweri itari ku rwego rw'iwanje iri ku rundi rwego apana n'ubwo rwego rwabo baririmbye bamuvuga ngo haya barundi uzumva ngo yakoze ngo video ya 37 million sindamuvuze cyangwa ngo yakoze video ya 40 million abo rero abo tugiye turabe amahera hari basi ego barayafise sindabihaririye gusa tugiye turabe creativity kandi si ukuvuga ngo izo z'amahera menshi si ukuvuga ngo ziba zirenze hagiye niya mahera makenya ari domina kose rero niyo nzico ndababwiye banyitege
abakunzi biwe n'abakunzi ba Ghost TV twitega indirimbo Yo. shasha ya ya abakunzi bawe gusa gusa sinzi ko mwaye bwakore subscribe ntayaye bwakore je kuri wewe je iwanyu ndamaze kuyikora we uri umuntu wanje je ndamaze kuyikora Eh, turagushimiye cyane ko waduhaye umwanya ko tuyagira ku buzima bwawe bw'umuziki n'ubuzima busanzwe appreciate turashimiye nawe ko baradukurikirana bose ndibaza mwumvise abatarakora baje no kuri channel yiwe babwire kugira bagire subscribe baje kuri channel yanje nitwa Tiger Champion bakore subscribe yana indirimbo iracyari nshasha iraryoshe sana iraryoshe sana jana yumviriye nta niyazi ngo yarayumviriye narayumviriye iryo ndayizi no mu mwanya ariko ndayiraba bwira marisi nako ndayiraba tubwira ka verse kamwe bafashe yes no ko ntazi kuririmba navuga amajambo vuga ijambo ryawuryoheye ijambo ryanjye ndagiye mvira iragiye nirigiye ndari kubwira behind the camera ndari kubwira okay reka nibwire basa abakunzi bawe gose abakunzi bawe gose mwigene muyirara indirimbo yitwa na gender yibagiye nyene yitwa Miyamo yitwa Miyamo ni shasha imaze 2 semaines mugene muyiraye iraryoshe for sure ya iraryoshe turabashimiye cyane ariko baradukurikirana twari mu kiganiro Let's Vibe gishikirizwa na Ange Kesigira neza kuri wa Ghost TV ku batarakora subscribe bibuke gukora subscribe kuri wa Ghost TV ku ma platform yose na bakore na subscribe kuri channel ya Tiger Champion mukurikirana indirimbo yiwe iraryoshe cyane muzotubwira muri comment wanayiririmbye muri ntaravye je niko sari komera ahubwo rakoze igani turirimbi oya ni wowe yituririmbye ashaka kumva ijwi ryawe tutariko turaryumviriza nyene mu ndirimbo ubu nyene turyumve live nyene ducishize ka gatoya komso jiro nini no oya uragerageza ngo shika place wo ugezeho futa abo bandi ubarenzeho until you think ubarushaho kumbona naho mbafise amajambo adahera kureba abandi vyo ntibikinyorohera reka nkubere boss nawe umbere patrona gukome vibe nyinshi cane nka Maradona kisi uri mwiza tro wallahi tekilize tempo sirkoko basha ukavuze siko yavuze mu ndirimbo nuko nyene nawe kisinuka siko yavuze nukuri niko wavuze oya azoyumvirize neza cyuswe siko yavuze for sure turagushimiye cyane rero ya nanjye tabashimiye turabashimiye cyane ariko baradukurikirana nabivuze mwibuke gukora subscribe kuri aya macano abiri ko nayavuze wa Ghost TV na Niyo Tiger Champion turabashimiye cyane tuzosubira mu kindi kiganiro Let's Vibe ciao ciao